Ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu c'uyu munsi. Muri studio ndi kumwe na wa muhinga w'inzobere cane mu vy'intambara, kandi ndamuha ikaze aramutse abagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Ego yongere ahorane nawe. Duce kwanza mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo, cane cane aho intambara zirese, ni muri teritwari ya Fizi neza na neza hajya hejuru muri Minembwe. Amakuru twari turonse nuko hariya muri Minembwe igihugu c'u Rwanda caraye kirungitseyo ibataliyani 6 z'abasirikare ba RDF kugira ngo baje kuraba yuko hari ico bashobora kokora. Ni nyuma yaho ubuce buri strategique nka Point Zero, Mikenke, Bijombo n'ahandi hatandukanye hamaze kwigarurirwa na leta ya Kongo. Ubu hari mu maboko ya leta ya Kongo ndetse na Minembo Centre bari bayigezemwo, ariko biba ngombwa yuko bayisubiramwo kubera yuko basanze twigwaneho yabateze agatego kuko yagomba guca igandagura abene igihugu, maze bikaza kwitirirwa ko ari gisirikare ca leta ya Kongo yabikoze. Niho baciye bahitamwo kugira repli strategique kugira ngo baze bige ubundi buhinga canke se ubundi buryo bazohinjira, ariko n'umutekano w'abene gihugu ucungerewe. Intambara rero ntabwo ziri mu burasirazuba bwa Kongo gusa canke ku butaka bwa Kongo. Reka dusimbire hariya hakurya y'amazi tuze kurabira hamwe urukurukuru cyangwa se igitsure kiri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na uruhande rumwe ruvuga ko Amerika ishobora kuba yaratinye Irani, ariko urundi nagwo rukagira ruti ahubwo Amerika ishobora gufuta Irani umwanya uwo ari wo wose. Reka ndabasabe mutora agatebe muze tuganire, umuhinga atwereke bimwe n'ibindi ku bwa bino bihugu bibiri cyangwa se ku bwa zino mpande zibiri zishamiranye. Ndaguhaye kandi ikaze utwereke ufatiye kuri zino mpande zibiri. Bamwe bavuga ko Amerika ishobora kuba yatinye Ukraine nako Irani, abandi nabo bati ahubwo Amerika ishobora gufuta Irani mu kanya isasi. Karibu cyane. Ego murakoze cyane. Tuvuze iryo jambo gufuta bica bigorana kuko ni jambo rihamagara cyane bya bigwanisho rutura bita arme nucléaire. Ariko dukuyemwo ivyo bigwanisho rutura tukaja mu vyerekeye ico bita des armes conventionnelles, ni ukuvuga bigwanisho bitari vya kirimbuzi, nubwo ibigwanisho byose birimbura atari vyiza. Aho ndo dushobora kugira ico tubivuze ko kuko na cyane cyane twavuga ko atamvo nimwe ihari yoshobora gutuma igihugu ca Amerika gikoresha ibigwanisho vya kirimbuzi, kuko birafise amategeko ibihugu bifise vyagiye birahanahana. Kimwe muri byose mu byo bita doctrine nucléaire bavuga ko igihugu cyose kiravuga ati hamwe ata twoba tugeramiwe tugeze ukanyuma niho dushobora gukoresha. Ariko muravye Iran na Amerika si ibihugu vyegeranye ngo cyane uriko birashikana ukanyuma, ahubwo biriko birapfubugabo. Hanyuma rero bamwe bati Amerika ni gato igacifuta Iran, abandi nabo bati oya ahubwo Iran irakaze yese Amerika, maze Amerika iratinya. Ku ruhande rumwe twavuga yuko Amerika itatinye Irani, ahubwo yatinye ingaruka ijya ntambara ishobora kugira haba muri kajya karere canke ku butunzi bw'isi, kuko urazi ko n'ubu dolari rikiri hejuru, ari faranga rikoreshwa cyane mu butunzi bw'isi. Aho no kuvuga ko ubutunzi bw'isi bumanutse, dolari deja rice rikoro kubwo nyene. Hamwe rero n'ingaruka zindi z'ingabo za Amerika zishobora kuba ziri muri kajya karere. Ku vy'ukuri Amerika hatakoresha ibigwanisho kirimbuzi ntago yoshobora gufuta igihugu ca Iran, ko sagaho gatoye ntimuvyumve gutyo. Igihugu kinini cyane cagutse, gifise uburinganire bushobora kuba busumba buri munsi gato y'igihugu ca Kongo, mugani igihugu kinini cyane hafi ya 1,6 million ku kilometre kare. Gufuta igihugu nk'ico ntivyoshoboka. Gutinya ko Amerika iratinya, mugabe vyitinya si ingaruka yogira nk'igihugu, ahubwo n'ingaruka ziri indirect ishobora guhura nazo.
ukuntu ushobora kwishura ico kibazo. Umbabarire gato tuze gato kuri izi ingaruka uvuze Amerika itinya ishobora guhura nazo. Wavuze ko harimo ingaruka z'ubutunzi n'ibindi, sinzi ko hoba hariho izindi uba wirengagije, hama tubone kubandanya ikiganiro cyacu. Ego cyane, ingaruka nariko ndavuga, ubwa mbere muzi yuko igihugu ca Amerika ari igihugu gifise ingabo nyinshi muri kajya karere, mu bihugu vyegeranye na Irani, haba muri Iraq igihe batera Saddam Hussein hari ingabo zaciye zihaguma, hari ibihugu vya Kuwait, ibihugu vya Arabie Saoudite, Qatar n'ibindi. Ibyo bihugu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafise ingabo nyinshi, amabaze militaire. Aya mabaze militaire yose rero kuri za misile za Irani hose, na Irani irashobora kuri posta ikayamerera nabi cyane. Abasoda barenga ibihumbi 40 bari muri ayo mabaze barashobora kuhagira ikibazo. Izindi ngaruka ni igihe Amerika yoramuka iteye Irani, bice bisaba yuko yociherekeza ibyo bigwanisho yarasheyo n'abasoda kugataka. Aho naho Amerika ivyo ntishobora kubikora muri kino gihe, kuko ubu buzima bw'abantu busigaye buzimvye, kuko ikigwanisho kimwe kirashobora kumara abantu. Ni ukuvuga Amerika iratinya izo ngaruka ko abasoda bayo batoja ku butaka bwa Irani buhava badataha. Ngira ngo mu gusesangura nimwaduha umwanya mu nyuma turaza kubereka igituma kimwe ku kindi. Hanyuma murantunge ndangirize kuri aka. Hanyuma ahantu igihugu ca Irani kiri, hari ahantu amato akunda guca ya petrole y'ibihugu byose nabwiye by'ibigobe by'Abarabu bikunda guca petrole, kandi ako karere gacungerwa n'ahantu hari amazi asa n'ayashaka kwegerana nka kujya kwa za Panama, n'ahandi za Gibraltar n'ahandi. Aho hantu rero nukuvuga amato ibice birenga 20% bya petrole yo mu isi niho bica. Nukuvuga kandi akarere kagenzurwa na Iran, ko ni kigobe ca bita Golfe Persique nyine ca Iran. Aho rero Amerika iramutse iteye, Iran yavuze ati ncanugara aho hantu namwe ubwanyu ntimusubira kuronka petrole mukenera, n'isi yose ishura n'ibibazo. Hakani naco Iran yavuze iti hamwe Amerika kandi kadutera igihugu cyose coba carafashije Amerika, Irani izoca irashobora kugaba ibitero. Kandi Irani yavuze iti sivya nivyo twaratugwana gusavya kurasana bisanzwe bigwanisho mamisire, ahubwo muduteye ubuhoho tuzogerageza tubamere nabi, kandi cyo tudeklara intambara kuri Amerika. Rero Amerika ibirikira biraba, irabona yuko na cyane cyane ku buryo bw'ubutunzi ishobora kuhaburira ibintu bikomeye cyane. Uno musi nje gituma Trump agihesheje atarafata ingingo ya nyuma. Ako umbabarire gato tuze kuri kino kibazo, nkamwe byoshika Trump agafata ingingo ya nyuma yo kurasa kuri Iran, ndetse agatanga n'iryo tegeko ryo kurasa kuri Iran. Muri izi mpande zibiri hagati ya Iran na Amerika, ubona ari bande bashobora kubabara cyane gusumba? Byukuri aba bantu ko ari babiri bobabara bivana n'ama interest canke inyungu z'umwe aho ziri. Ni kuko ibakoze ku nyungu zawe burya urababara. Inyungu nayo ziri buryo bwinshi, hariho inyungu z'igihugu cononekara, hari inyungu y'abene gihugu bahasiga ubuzima, hari ishusho yiwawe, hariho ubutunzi n'ama alliance wari ufise bya diplomasi n'ibindi. Ariko kugira ngo tushire ico kibazo twogenda kuri kimwe kugira ngo mwanya muto tuza kugorana cyane, dushobore kubereka ingene urukino rushobora kugenda. Ni Jenny ndabona ko mfise nk'ibintu 10 ariko ndabigira ko nyarukije. Icambere turavye byerekeye ishusho y'igihugu mu bita soft power canke ingene bakuzi ku isi, murabona ico naco kirakomeye cyane uko bakizi nico gituma bagitinya canke bagakorana naco. Ku gihugu ca Amerika n'igihugu kizwi yuko ku isi gikomeye cyane mu madomene yose, haba ku rurimi rwacu rw'icongereza, idolare, n'ivyo gusenga burya abakirisu ku isi ni benshi. Amerika nazi ko represent na protestant. Hanyuma n'imico urabona Amerika, inyambaro zabo, indirimbo zabo, ibintu byose bishobora gutuma mu mutwe uvuze Amerika abantu bumva ikintu gihambaye cyane. Iran nayo ni igihugu
ca kera cyane washaka kuva kera imbere muri Bibiliya abo bita abaperesi bari abantu ba kera cyane imbere niko na za Israel zibaho ni igihugu ca kera mu karere naco ni igihugu gikomeye gifite ishusho nk'igihugu camye ciyunze ari igihugu nubwo empire persa yagiye iragabanuka mugabo Irani carageze igihe kiguma ari igihugu kizwi nk'igihugu gikomeye cyane muri kajya karere igihugu gisa na Amerika gitinya kuko igihugu gisa gishobora gukontrola hamwe Amerika yohava gishobora gukontrola kajya karere muri ico gihe rero kubera ko Amerika ifise ishusho ikomeye mu bantu hamwe bogwana Amerika gira na gatoyi nk'ofata ujya bwato bwa rero indege bakabusambura nka bumwe canke Amerika igahaburira abantu ico gihe urumva ko wotakaza cyane ari Amerika kuko plus abantu bakuzi gukomeye hanyuma ukaboneka ko ari byo watakaje bace basigara bavuga ati wa muntu kumbe natwe two muyonkora ko canke tukamugariza ntacyo twoba kuri ivyo kuri urwo rukino Amerika yotsindwa kuvyerekeye soft power igira kabiri turavye igihugu ca Iran na Amerika kuvyerekeye ingene bimeze d'une façon novuga geography yavyo Iran ni igihugu kigoye gufata ni igihugu kigoye kugwanya kuko uravye geography ingene imeze tera muga mukuru ahantu uri nyuma y'imisozi ugere ahantu hari bahari Caspienne hanyuma hino naho nahantu hari amazi atamanuka cyane ayo Mediterranean d'Ormuz n'ibindi hanyuma Iran nayo ikaba ikikijwe n'ibihugu by'abarabu kandi ibyo bihugu navyo mukamubona nubwo bikuna na Amerika muga birayikeba igihugu ca Iran ni igihugu kigoye cyane gufata ariko na Amerika naco nyene ni igihugu udashobora no gufata kuko gikikijwe n'amabahari iki naco Amerika ni igihugu kizagwaniriza aho we uri ni ukuvuga ku byerekeye geography aho oya Iran ifise amanota makeyi kuko bariko bayigwanyiriza iwabo Amerika ari iwabo ifise amahoro ku bwa geography uravye intambara ibera Iran ahaye irahatakariza yakomerekera nubwo naho itoshobora gukapitira ngo imarwi gabo gose mugabo aho yoha ibisagara vyabo donc igihugu cy'ukononekara uravye Etats-Unis ahantu tumbereye turavye kuvyerekeye naho abantu abagwanyi kandi abagwanyi urazi abasoda baja ku rugamba urazi ko bose bava ku bene igihugu bagifise Amerika ifise nk'amamiliyoni 350 Iran nayo irenze miliyoni 90 gusa kuri ico hamwe ivyo bihugu bibiri vyohangana ntibihangane nk'ubu iyo ntambara uri kurabiraba ntihazo Amerika izogwanisha abasoda ifise muri ako karere kuko yo ntiyadeklara intambara kuri yo kubwayo ni operation hanyuma Amerika naho ubwo ufise abasoda bangana n'umuliyoni n'300 n'abareserviste nk'ibihumbi birenga Iran yo ifise 700 gusa mugabe ico gihe Amerika izobikira hangana n'igihugu ca Iran mu dans l'ensemble na population n'abayene gihugu baho kuri intambara ubushobora kuhatakariza abantu cyane ni igihugu ca Iran kuko Amerika abasoda ishobora gukoresha muri bijya bihugu muri Iran muri rya operation ntibashobora kurenga cyane 100 kuko hasanzeho 40 bikikije Iran ico gihe rero Amerika igihugu ca Iran cyo hatakariza abantu benshi gusumba igihugu ca Amerika tugarutse rero kuvyerekeye ama capacité militaire Amerika ni igihugu kizwi nk'icambere ku isi mu byerekeye urugamba mugabo igihugu ca Iran naco kirafise amatu amwe atuma Amerika yo hakomerekera Iran irafise amamisire mbere irafise na technology bita hypersonique amamisire ashobora kumenagura burya bwato ikindi naco Iran ifise amadrone menshi cyane ku buryo bashobora gutera icyarimwe nk'amadrone arenga 1000 gutyo nubwo ufise bwa bwirinzi bimwe bisama amabomu ugasanga birasatiye ntibikunda ico gihe rero tuvuze kuri capacité militaire kiretse ko Amerika yo mu kugwana igusanga iwanyu n'ibyo bita amaportavyo ubwato bw'intambara n'indege Iran nayo irashobora kwirinda mugabo kuri urugamba turavye ibigwanisho Iran ifise amanota makeyi nubwo yo yotsinda kubera image yayo kugwana n'umuntu muto y'ibugeni mugo akunyiza ingumi imwe gusa ku ngumucumu bamwinjije baravuga bati ujya mwana aragukubise ntuzosubire ariko by'ukuri Amerika iri hejuru cyane ku manota yotsinda Iran turavye ibigwanisho byo ariko birakora hajya ahantu ku byerekeye technology Amerika irafise ubuhinga bunini bwaba ama satellite indege zisoma makuru singe no vyita espionage za ndege amadrone yo kwespionage indege
zija mu kirere zigashobora no kwintercepta canke gufata amatelefone muri ko muravugana n'ubuhinga bwose muri ko bamukoresha. Amerika irafise abitwa aba espions ya n'abandi binjira muri Iran kandi ubu bizwi ko bashobora kuba bariyo. Amerika irafise indege zigezweho, irafise n'ubuhinga bwo kuguruya canke kuzimya ubutuma tumanako y'amakuru yanyu. Aha kuri urugamba Amerika no kwihagaze. Iran nayo murabona iramaze kwerekana ko ishobora no kuzimya Starlink yayizimije muri iyo minsi iheze igihe hariho imyerekano. Hanyuma ikindi naco Iran ifite amadrone hamwe n'amahypersonic. Kuri vya technology rero tugiye kuraka urujya rugamba, Amerika iri hejuru ya Iran. Ku paraporo ya Iran, Amerika iri hejuru cyane kabisa, ntiboshobora kuba ku rugero rumwe. Hanyuma kuvyerekeye navyo communication ngene natwe tuba turi hari ngene duhabwa amakuru. Ubu murazi ko Amerika yaba amarezo social dukorera ko yaba irurimi rw'icongereza n'izindi bindi ngo rukoresha cyane. Amerika muri communication yasumbya Iran kuko yo irafise ingene bivuga ingene bipanga, ugasanga no gihugu byose habuze na kimwe propaganda amaze gushika mu mitwe y'abantu, bakabona umengo Amerika nubwo Amerika yotsindwa irashobora gutsindwa ku rugamba nka kujya byagenze muri Vietnam, mugabo kubera yuko ari duhama informatique ari detena canke ifise mu ntoki communication zacu mu mutwe, ugasanga tufata yuko yatsinze nubwo yoba yatsinzwe. Kuri aho naho Iran bizoyigora cyane kwemera ko gufata yuko kwemeza abantu ko yatsinze kuko n'ubijya ntambara iheruka y'amazi iminsi 12 n'ubu Amerika iracavuga ko yasambuye Iran vraiment yamaze kubona urya programme nucléaire, ariko ku makuru ari profond canke amakuru y'ubutasi yerekana ko ahubwo Amerika yaratsinzwe kuko niyo yasavye ibiganiro. Hagiye usavye ibiganiro ugasaba yuko intambara yohagarara, hajya niwe uba wakomeretse. Mugabo kuri intambara ya communication Amerika iracari hejuru. Ku vyerekeye na alliance militaire, Amerika irafise OTAN, irafise andi alliance bitwa Quad, AUKUS. Mu vyerekeye ubukungu irafise ivyitwa G7 irimwo, hamwe n'ibihugu byinshi by'amaza satellite cyangwa ama partenaire ishobora kuvuga iti wewe mfashiki naho mfashiki, hanyuma urugamba ugasanga intambara irasutamye. Ariko na Iran nayo nyene irafise Uburusiya n'Ubushinwa n'ibihugu bikeyi nka za Yemen zishobora kuvuga ati twe turemeye ko dushobora kubafasha urugamba, nubwo Uburusiya n'Ubushinwa byo biteruye kubera gutinya Amerika. Kuri iyi ntambara ya alliance Amerika n'ubundi iracari hejuru paraporo ya Iran. Iki cenda novuga n'uvyerekeye ubukungu, commerce canke economy. Murana ko Amerika ishobora gufatira ibihano Iran, muga Iran nishobora gufatira ibihano Amerika kuvyerekeye ubukungu, kiretse Iran ko ishobora kugara ya Detroit Hormuz hamwe amato ajana petrolari, hanyuma aho naho Amerika urumva nayo yakomerekera. Mugabo kuvyerekeye uko ibihugu bisanze bitunganije igihugu cyo komereka cyane muvyerekeye ubutunzi na commerce cya Iran yobabara gusumba Amerika. Icyanyuma rero ni turaba ivyerekeye politike indani ingene imeze. Turavye Amerika ni igihugu kigendera mu mahame ya demokrasi, ariko iyo demokrasi nyene usanga nk'ubu Trump abamugwanya ubu ni benshi. Hariho n'imyerekanire muri Amerika mu vyerekeye intara bita Minnesota, ibintu nk'ivyo, aho Iran ubona ko na mugwi we bitwa MAGA, Make America Great Again, basa n'abariko baramukura ko ibiganza, kandi basa n'abariko baramufrena kugira ngo ijya ntambara ntayijemwo nkuko yagiye mu vya Venezuela batamutumye, kuko babona ko urugero rugamba rutameze nk'ivyo muri Venezuela ko bigoye cyane. Trump afise ibibazo kuvyerekeye intambara. Aha Iran nayo murazi kwitwagwa n'abamora, ubutegetsi bw'abitwa abamora bushingiye ku idini, kandi nabo manifestation zarahabaye mugabo baramaze kuzimetriza. Kuri intambara turavye politique interengene babimeze, Amerika yohagwa kuko gukura abamora biragoye ukoresheje urugamba, kuko abanyarani benshi ba patriote bamaze kuvuga bati tuzokoresha bimwe bita byo bwihevyi. Murabona ingene abihevye ashame ati twewe tuzokwemera duhe ubuzima bwacu, mugabo zijya burya bwatubusambure abanyamerika tubice. Kubw'ivyo rero Amerika ahirabura amanota. Turavye rero tugerageje kwegeranya muri rusangi,
Amerika irafise amanota menshi mu vyerekeye urugamba mugabo turavye ungene Iran ishobora guhagarara kuri defense yayo Amerika ishusho yayo niyo Amerika kenshi kunda kugwanira cyane ibi byose byinshi Amerika igwanira ibintu bibiri icambere n'ubutunzi hamwe n'ishusho yayo ubutunzi urabona ko atangorane mugabo ishusho yayo Amerika bironeka cyane yuko Amerika yo ahura n'ikibazo nico gituma rero intambara twibaza ko niyo mpamvu intambara Amerika igitinya iracaraba yuko yo bikora nk'ujya kuri Venezuela cyangwa ikabikora nka kujya gize Afghanistan cyangwa ikabikora nk'andi hose yagiragwana yaragerageje gukoresha aba manifestant kugira ngo bace bahiri ku butegetsi ikibapuya mbwa vyaranse biboneka ko amabusyo ya Amerika ubu si menshi ico ishobora gukora kugira ngo yashusho yayo Amerika ikunda kugwanira ntitosikana mu makungu irashobora kurekura indege nk'izi kagira amafrape igacibwira Iran iti twe twarasha ahantu hasanzwe namwe nasandi ahantu hasanzwe kandi murabona n'ijya ntambara y'imisi 12 nuko abantu batabizi Amerika yabwiye Iran yahiza kurasa kugira ngo Iran itangure kureho ivyo kononekara hanyuma Iran yarabwira Amerika iti nati tubava turasa hanaka barabimenyesha nabo barasubira nabo nyene barakuraba kugira ngo Amerika rukuntu ibigenza kugira ngo ishusho yayo ntiyononekare mugabe ico kintu muribuka ko abamora baravuze ati ivyo ntibigishoboka n'ishusho yanyu nayo nyene murajana mukazoturasa ubu ntavyo kumvikana bisigura yuko urugamba rugira rube rushobora kuba hamwe itegeko ryotangwa ngerageje kuvuga nk'umuhinga bose bazotakaza mugabo uzotakaza ikintu kitagaruka ni Amerika kuko ibibazo bishobora kwaduka hamwe mu ubwato bumwe gusa kuko Iran afise ubushobozi bwo kumena ubwato Amerika kwa kundi yahora irashira ibihugu byose vya Kuwait Arabie Saoudite muri kajya karere n'ibindi canke ihumuriza Korea du Sud Japan za Taiwan canke uku yemeza Amerika yose Latine yuko ariyo mugabane wayo ukuisa nishigikiye ibihugu vya Buraya aho kwisumengo muri make ushigikiwe na Amerika ushigikiwe nyene n'Imana iyo shusho byo cabihera kuko uteranyije ingene bavuye muri Afghanistan ugateranya uko muri Ukraine biriko biragenda ubu rero ushize ko ivya Iran burya abanyamerika baraciye ubwenge bavuze ati Trump nshobora kwemerera ko utumara amazi rero muri iyo ntambara wotakaza cyane mu byerekeye kumaramara ni Amerika mugabo wo kwangirika birumvikana cyane ni Iran yego asante sana muhinga ariko reka ndakubaze kano kabazo dusa nabaje ku musozo w'ikiganiro cacu iriya ntambara nkamwe mu by'ukuri yoramuka ibaye ku rwego rw'isi nibiki ibyo ushobora guhungabana na cyane cyane byinshi hano mu karere kacu yego murakoze ku rwego rw'isi ibishobora guhungabana nibijya twavuze kuko kenshi ibihungabanya Amerika mu buryo bw'ubutunzi bihungabanya n'isi kuko Amerika ni igihugu gifise ideni rinini cyane cishunze yuko arico gifyatura amadolari bisigura yuko Amerika igize ico kibazo c'ubutunzi usanga ibihugu byinshi navyo vyagiye muri ico kibazo hanyuma hanini ibyo kibazo kiba gihagaze kuri rya petroli cajya ahantu Iran yavuze ati mugahera mureka dutera urusase rwa mbere rushashe twugara ahantu haci petrole kandi ngarutse nyuma gatoyi Iran ubu yaramaze kubitangura ko ubu ya itegeko rihari ubwato burashobora gusohoka mugabo nta bwato bwinjira igitoro bafise barashobora gusohora muga nta bwato bwinjira ko kugira bicunge ntagira amato y'intambara yo caza ubu birere biri bugawe byo navyo urumva amakompanyi ndega acahombera twebwe igitoro ku isi urumva 20% y'igitoro ariho gica uco wumva ko ce tukena igitoro gace kiduga kikaduga ku isoko mpuzamakungu ahubwo navuga nti twebwe mu Burundi ngira ngo twari twabisomye kuko ubu uya n'amayuwani turayakoresha iryo dolari rigize ikibazo urumva ubu yako mu Bushinwa butafise ikibazo turashobora kubana twifitiye amahera dushobora gukoresha hanze ikindi kibazo ingaruka rero numva no kuvyerekeye ubutunzi no kuvyerekeye diplomasi kuko Amerika ivyagira ikora ari ibihugu vya rutura bitemera bitavyemera cyane nubwo ari ibihugu byo mu Faransa
n'Ubudagi bisa n'ibidashigikiye cyane Amerika mugabo bisa n'ibihagaze ku mpande vyabuze aho bifatira mugabo cyumva ko no muri oni ibintu bice biparangana zazuguruzushe zitangura ugasanga n'ibindi bihugu byari bishaka gukora ico byikorera ku bindi bisumbye inguvu bice biheraho mugabo iciza cyo ko nta ntambara iba nziza mugabo ijya ntambara ishobora kuzinya intambara zimwe zimwe murabona ko ijya ntambara yabaye bisa n'ivya Venezuela bisa n'ivyagabanutse hanyuma murabona ko ijya ntambara kujya ntambara urabona ko ivya Ukraine bisa n'ibigiye gutora inzira kuko abanyakine baza basavye ibiganiro kandi batanguye kuvugana mu bita makurise bamwe abantu bashobora kuvuga bati umwaka wa 2026 urashobora guhera ajya amasezerano abonetse ni nk'ibi tumaze imisi tuvuga duti naha mu karere imigwi iterabwoba yahora yitwaza ku inguvu zo z'abarengero kugira ngo zironke bace basa n'abatakironka bwa buryo inguvu zigahera mu bisanzwe kuvyerekeye amahoro ku isi ijya ntambara naha gusigeze irashobora contribute mugira amahoro aboneke ariko mu vyerekeye ubutunzi hoho turashobora kuzohomba twese kandi ziya ingaruka zokumvikana no mu Burundi je impanuro nogira ngira ko noha cyane cyane abene gihugu bavukanye bacu b'abarundi nuko twokwiga kwibako tukarondera ubuhinga butandukanye bwoshobora gutuma vraiment ibintu twara turondera hanze tukibirondera tukagerageza kugira ngo ibihugu nivyacangana ahubwo ari twe tuzoja kuvyumvikanisha turunke mbere n'ingabo ziza kucungira amahoro kuko urabona ko bitakicumvikana bikitacemera ingabo zaba canke bari yaza guhagarikira amahoro twebwe rero turakwiye nka Afrika Union Africaine canke Burundi turakwiye kwihagararako kugira ngo aya mahoro dufise tuyabyaje umusaruro kugira ngo twoye kuguma turaba ibivuye hanze hanyuma nihagera ko batwikorako bavuga bati ibihugu bitigeze bigira ahantu bihengamiye ugasanga turabayemo tugaparisa ngo gutanga amahoro ku isi. Ego reka ndagushimire cyane kanje nshimira n'abari babaye natwe muri kino kiganiro kitabaye kigufi cyane ariko cakamaro ndababwira ko dushobora kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma mukomeze kugira ibihe byiza munagire naho mubahwe ciao ciao.